Hello everyone. Guys, ndabahaye ikaze mwese muguma mudukurikirana. Kuri ya channel gume baho utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Guys, no munsi ndabazaniye amakode ashika kuri 5 y'ingenzi ashobora kugufasha kuri telefone iwawe. Okay? Mugumane nanje gushika inyuma ya video kugira mubone ico cigwa c'ubwenge nabateguriye. Okay guys, waruzi ko hari amakode umuntu ashobora gushira muri telefone yawe akaja akwiba amakuru atandukanye, nk'akarorero nk'abantu muvugana kuri apere bagutelefonye canke message wandikiranira n'abandi bantu. Okay, ivyo bintu nivyo nje kukwereka uburyo wokwikingira n'uburyo wobona yuko telefone yawe ikingiye ata muntu akwiba amakuru. Okay guys, ico ndabasaba no gukora kuri subscribe ngaha hepfo canke sabone uje ufyonda no ngaho kugakengeri ucugira kuri tute canke all biravana n'ururimi YouTube yawe irimwo. Okay guys, code ya mbere twagiye uraza aha ba telefone aha twandikira amanimero na cane yuko ibi bintu bidasaba connection. Code ya mbere urandika akanyenyeri akadirisha ubusa akadirisha gatoyi akanyenyeri akadirisha ubusa gatandatu akadirisha. Okay, iyi code ni code ikwereka email ya telefone yiwawe. Email ni biharuro usanga vyisa kuri telefone yiwawe wenyene, donc ntibisa n'iyuwundi. Wewe ubibonye kuri telefone yiwawe, donc nta wundi muntu afise nk'ivyo kuri telefone yiwawe. Ibi navyo rero bikagufasha mu gihe bakwivye telefone, nk'akarorero jewe iyi telefone yiwanje ni marke ya Tecno. Okay, ibi biharuro rero mubona ngaha je nabifutse kumvo zo kubikingira. Ibi biharuro si vyiza yuko uvyereka abandi bantu bashobora kubibona kumvo zuko bashobora nko kuguhakinga, bahakinge telefone yawe yose bifashishije ibi biharuro. Okay, ibi biharuro rero jewe nk'akarorero telefone yanje ni marke Tecno. Ibi biharuro iyo ndabifise bakanyiba telefone, ndashobora kugenda ku biro vya Tecno bifashishije ibi biharuro ndabashiriye, bakabona aho telefone yanje iriko irakorera. Okay, aho urumva yuko barayirokariza bakabona n'uri karayikoresha aha ari, hama bakagufasha telefone yawe ikaboneka. Okay, iyi ni code ya mbere twagiye na code ya kabiri. Okay, code ya kabiri ni akanyenyeri gatoyi. Guys, iyi code ni akanyenyeri akadirisha akanyenyeri akadirisha indwi umunani ubusa akadirisha akanyenyeri akadirisha ugaca uhereza n'akanyenyeri. Guys, iyi code muyitondere, iyi code muyitondere cane, ni code yo guformata telefone burundu. Niyo mpamvu mubona jewe ntashizeko akanyenyeri ngaha. Okay, iyi code imbere yuko uyandika muri telefone yawe uze kubanza wiyumvire ntutakaze ibintu usanzwe ufise muri telefone, kuko vyose bica bivamwo igasubira nkuko wayiguze. Okay, mwayibonye ni akanyenyeri akadirisha akanyenyeri akadirisha indwi umunani ubusa akadirisha akanyenyeri akadirisha ugacuhereza n'akanyenyeri. Jese nagashizeko kumvo zuko ntashaka guformata telefone yawe. Iyi code rero muze kuyandika mwiyumviriye ntimutakaze ibintu. Okay, code yo ku mwanya wa gatatu tubona ni code tuhasanga ni akanyenyeri akadirisha akanyenyeri akadirisha kane gatandatu gatatu gatandatu akadirisha akanyenyeri akadirisha akanyenyeri. Okay, ibi ucahaza ibi bintu mubona ngaha, ona yuko bakwereka ngo phone information, ngo usage statistic na wifi information, donc wifi information. Iyi code rero urayisangamwo iyi code urayisangamwo email yiwawe ya telefone, ikakwereka rezo uriko urakoresha. Ibi vyo narabiberetse muri video, murabe mu ma video nagiye ncishaho
urabona umuvuduko wa connection uriko urakoresha nimba ari 3G nimba ari 4G ikanagufasha kongereza umuvuduko wa connection uba uriko urakoresha video muze kuyiraba aha hepfo. Okay, ikakwereka kandi n'ukuntu wagiye wugurura ama application atandukanye. Ndibaza murayibona je nk'ubu sizere na n'iminota 15 n'amasegonda 42 narindi muri YouTube. Murabona donc muca mubibona ukunyene amasaha agenda aragenda. Donc nisizere saa 4 aya n'umwanya nagiye ninjira muri application nongera mvamwo nongera nsubiramwo ukunyene murabibona. Iyi nayo ko ari code nziza cane kandi y'ingenzi. Okay, nkabibonye iyi code akanyenyeri akadirisha umusori gatoyi akanyenyeri akadirisha 4 kadirisha akanyenyeri akadirisha ibafasha kumenya email canke rezo ukoresha canke uko wagiye ugurura ama application atandukanye. Okay, code rero code igira kane ni code rero igufasha kumenya canke kubona umuntu ashobora kuba yumviriza ivyo uvugira kuri telefone yawe canke ivyo uvugana n'abantu kuri message. Okay, nayo nta yindi ni akanyenyeri akadirisha 21 akadirisha. Okay, iyi ni code y'ingenzi cane. Wowe ngaho ico ukora ucurungika kuri carte SIM wibaza yuko ivyo uvugana n'abantu itobikingiye. Donc urashobora kubigira ku makarte SIM yawe yose na cane yuko atakintu ikwicira. Aha rero jereka ngire nk'akarorero kuri iyi SIM turabe ivyo baca batwereka. Turarungika tugaca turindira. Okay, mubona yuko bakwereka ngo call forwarding, voice not forwarded, data not forwarded, fax not forwarded, SMS not forwarded. Ndibaza ibi vyose murabibona ngaha. Mu gihe usanze ari not forwarded hose abara amahirwe cane, nukuvuga nta muntu aba gukurikirana. Urabona yuko ngaha bashobora kubona message zawe, call, ibi vyose amajwi ukorera kuri telefone. Donc bagashobora ivyo uvugira kuri telefone yawe bakavyumva. Okay, rero iyo usanze ari not forwarded urumva yuko abara amahirwe biba telefone yawe iba ikingiye. Okay, code nayo tusanga ku mwanya wa gatanu ni code ikwereka abantu bashobora kuba bumviriza ivyo ukorera kuri telefone yawe. Nababwiye message canke apere. Ayi nayo ni akanyenyeri akadirisha 6 akadirisha uca urungika kuri carte SIM iwawe yariyo yose ushaka, hama ugaca urindira. Ona n'ubu yuko batwereka ngo not forwarded vyose ari not forwarded. Okay, iyi code rero icitandukaniye ko nirya mpejeje kubereka nuko iyi mu gihe usanze hari ahantu mwautu hari nimero ya telefone, nukuvuga haba hariho iyo nimero usanzeyo niyo nimero iba ikumviriza, ishobora kumviriza ivyo uvugira kuri telefone yawe canke ama message uba wandikiranira n'abantu kuri telefone yawe. Kandi iyi code irakaze cane gusumba igene mpejeje kubereka, kuko iyo usanze ngaha hariho nimero yumviriza ubwo butumwa bwawe canke abagutelefona arashobora kukwishurira canke akakwitabira, nico itandukaniye ko nirya ya mbere. Okay, code rero dusanga ku mwanya wa nyuma ni code zitandatu. Ni code zitandatu. Code ya nyuma ni code yo guhagarika burundu ivyo bintu vyose mpejeje kubereka, haba ukubona abantu bumviriza bashobora kukumviriza ivyo uvugira kuri telefone, n'abashobora kubibona bakanashobora kukwishurira. Rero ndabereke ikode ishobora mu gihe usanze hari inimero ya telefone ishobora kubona ivyo bintu vyose, yaba ubutumwa yaba bumuvugana kuri apere. Rero mu gihe usanze hariho nimero yaguhakinze, code igufasha kubifuta burundu ni code akanyenyeri ni akadirisha 1
ubusa kabiri akadirisha. Okay, iyi ni kode rero icigufasha kubifuta burundu, uraheza ugacurungika kuri ya carte SIM ushaka kubishiramwo. Donc ushaka kuraba yuko ushaka kubihagarikako. Ubona yuko jewe batwereka ngo call forwarding RSI was successful, ni kuvuga bashoboye kubihagarika. Na iyi code na cane cane urashobora kuyigira no kumva zo kuyikingira, na cane cane yuko ataco yica mu gihe uyifyonze. Okay guys, aya niyo makode 6 y'ubwenge nari ndabazaniye. Ico tubasaba no gukora ngaha kuri sabone, ukore no ngaho kugakengeri kugira ibi vyigwa tubaha ntibizoze birabacika. Okay guys, mumfashe no gupartage ya ma video nza ndabaha kugira ashobore gushikira n'abandi bantu benshi. Guys, munkundiye murandika muri commentaire muri video ikurikira nobereka ukuntu rero ushobora amakode ushobora kwandika muri telefone y'umuntu ukaja urumva ivyo avugana n'abandi kuri haba apere canke message. Aha ndaberetse mu gihe ushobora gusanga wewe barabikugiriye. Rero mumfashije ibikicirwa mukagisangiza abandi, mukandika no muri commentaire yuko mubikeneye, nobereka rero ukuntu babikora. Donc ukuntu ushobora kubishira muri telefone y'umuntu ukaja urumva ivyo avugira kuri telefone yiwe haba apere canke message. Okay guys, mwari kumwe na jewe nyene Obama ngoma ndabategurira ibi vyigwa vy'ubwenge bica kuri iyi page ibigezweho kuri telefone. Ciao tuzosubira muri video ikurikira. Mwakoze kubana nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera.